munsi turasenga mu mwanya Jean Marie nawe aradurongora mu isengesho ryo guhagarika ikintu mu gihe nk'iki cyane cyane mu mpera z'umwaka. Abadayimoni hari igihe bahaguruka gutera ubwoko bw'Imana kugira ngo batware abantu, babatware amagara cyangwa babatware umugisha wabo. Rimwe na rimwe mu mpera z'umwaka haba guteza amasanganya, ariko mu bushobozi n'ububasha Imana yaduhaye umwanya naho turisengera, twongere dusengera imiryango yacu. Uku kwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12 Imana izobane natwe kandi hagarika impfu mu miryango, mu gihugu cyacu, muri famiye, kwishengero, abarozi ibyo bokora byose tutegerezwa gusenga tugahagarika ikintu mu izina ryande ya Yesu. Hari ikintu gitegerezwa guhagarara giciye mu isengesho. Imana ishimwe cyane. Rero by'ukuri narinda bakumbuye. Ku munsi wa gatandatu ntitwari hano, twari Gitega, sinabanye namwe ku Karago, twari ku Igitega rero niyo twari turi tumaze iminsi mu gikorane cy'Igitega, kandi twagize ibihe byiza Igitega cyane gose. Imana yatugiriye neza, harakijijwe abantu benshi, harakira abantu barenga nk'200 bakijijwe, bakiye Yesu nk'umwami n'umukiza. Kwa Mungu naho niyo twari turi, twagize ikiganza cyiza cyane gose. Imana yabanye natwe, sinashoboye kuba hano ariko nari mu gikorwa cy'Imana. Igitega rero Imana ikirakora ibitangaza. Hanyuma ikindi ni jambo ry'Imana tugomba dusangire mwaka kanya. Turarisoma hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Ni jambo ryafashije umutima wanje. Ni igice cya mbere, bambe igice cya 21 umurongo waho n'uwa mbere. Harimo amajambo menshi, ariko intumbero y'ijambo rikomeye ngomba ko tuvugana namwe, reka asome ku murongo wa 14. Ahere ku murongo wa 14, ariko ashobora ahera ku murongo wa mbere, ariko ijambo rikomeye ngomba ko tuvugana riri ku murongo wa 14. Ariko dusomera umurongo wa mbere n'uwa kabiri ushika nko ku wa gatatu wa kane ntacyo. Dusome mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Yesu yiyerekaniye ku kiyaga Tiberiya. Ayo ukuntu somye sinavyumvise neza. Gerageza iyo uri kuransomera jewe, gerageza nk'umuntu asoma yitonda kugira ngo abantu bumve ivyo uri kurasoma. Haleluya. Yesu yiyerekanira ku kiyaga Tiberiya. Hanyuma y'ivyo Yesu yiyereka abigishwa ukundi. Iryo jambo niryo nashaka. Hanyuma y'ivyo Yesu yiyereka abigishwa ukundi gusha. Aho ni wavuga ngo amen. Niryo jambo nashaka. Hanyuma y'ivyo barimwo, hanyuma y'amageragezwa barimwo, hanyuma y'intambara, hanyuma y'ingwara ufise, hanyuma y'ingene wari warabonye Yesu igihe kimwe, ariko ngo Yesu yari yariyeretse abigishwa, ariko ntiyagejeje ngaho. Aragira n'igihe abiyereka ukundi gusha gutandukanye n'igihe yari yarabiyeretse. Iryo jambo ryamfashijwe Mana. Ndagomba ko Yesu, ndagomba kwima naho yari yaranyiyeretse cyagihe na cyagihe, ndakeneye ko Imana inyiyereka ukundi gusha. Aha nta muntu ariko arafashwa. Iryo jambo mwaritahuye, vuga ati amen. Hanyuma y'ivyo abanyagato warengeje, hanyuma y'ibintu ntazi, sawa. Hanyuma y'intambara uri kuracamo, ako iryo jambo warisomye wumva ari igiwawe, sawa. Soma umurongo kurikira twumva.
Simoni Petero na Toma ari we hasa bari kumwe na Natanayeli w'Ikana i Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri. Simoni Petero arababwira ati ndagiye kuroba, nabo bati natwe turajana nawe. Barikora batambukira mu bwato. Muri iryo joro ntibagira ico bafata. barabura nkuko na umaze imisi urondera ushakisha usenga ukoresha ingufu ukoresha amaboko ukabura. Nabo bararondera kandi bakoresheje ijoro ryose buraca burira barabura. Nawe hari ikintu wabuze, warabuze urugo, warabuze umufiyanse, warabuze amafaranga, warabuze n'agakiza ntikari muri wewe. Hari ibintu wabuze wicatumye uza hano ku karago, hari ibintu waje gushaka wari warabuze. Bararondera barabura. Na jewe hari ibintu ntarabona. Bandanye ushika ahantu haryoshe, umutwende ugitambika kare Yesu ahagarara ku musenyi. Ariko abigishwa ntibamenya ko ari Yesu. Araza kare kandi ntibabimenya ko yabashwayemwo, nkuko Yesu yamaje kutugendera hano akoresheje ijambo, ariko hariho abantu bataramenya ko Yesu ari hano. Nuko Yesu arababaza ati bana hari ico kurya mufise? Reka maze bana, hari ico kurya mufise? Oyaye ndafashijwe we. Yesu arababaza ati bana, mbega ntacyo, hari ico kurya mufise? Hari ico kurya mufise? Mbe Yesu ariko arabaza we, kandi baciye bavuga ngo ya umenga niwo nyene, kandi nibyo reka turi abana ba Yesu. Haleluya. Yesu arababaza ati bana, mbega hari ico kurya mufise? Batoya bandanya umbigane yabishuye. Batoya arababwira ati nimuterere urusenga iburyo bw'ubwato. Muraronka. Nuko baraterera. Arababwira ati nimufukame kandi muraronka. Arababwira ati subira muhamagare mu ijuru, erega muraronka. Arababwira ngo terera iburyo, kandi iburyo ni buryo nyene. Yesu yavuze ngo impene zizoherera ibubafu, nawe abana b'Imana baherere hehe? Iburyo ni hari mwaja hari ku karago. Terera iburyo mu masengesho, erega muraronka. Ndafashijwe no kuri kose. Bandanya wumve gato. Ati nimuterere urusenga iburyo bw'ubwato. Muraronka. Kandi ni Yesu yaravuze ngo muraronka. Nuko baraterera. Ntibaba bakibasha kurukwega, kuko ifi zari isinzi. Wa mwigishwa Yesu yakunda abwira Petero ati n'umwami Yesu. Simoni Petero yumvise ko ari umwami Yesu arakenyera impuzu, kuko yari gusa. Araheza yikubita mu kiyaga. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato, kuko bari hafi y'umusenyi. Hari nk'intambuka 100 bakwega urusenga ruri mu ifi. Bafashe umusozi babonaho umuriro w'amakara n'ifi zikiretseho n'umutsima. Yesu arababwira ati nimuzane ifi kuzo muhejeje kuroba. Simoni Petero aja mu bwato akwega urusenga imusozi guzuye ifi nini 153. Kandi naho zazingana gutyo urusenga rwaracitse. Yesu arababwira ati nimuze mujye. Urusenga ntigwacitse. Yesu arababwira ati nimuze mujye. Yesu arababwira gute? Yesu arababwira ngo nimuze mugirene. Hari abantu bishwe n'inzara, ariko Yesu ariko arababwira ngo muze mujye. Haleluya. Simbira ku 14. Ubwo bwari ubugira gatatu Yesu yiyereka abigishwa amaze kuzuka mu bapfuye. Amen. Bwari ubugira bangahe? Gatatu. Yesu ntabwo azayiyereka umuntu rimwe. Hari abantu bacitse intege ngo yarahejeje kubiyereka, ngo Yesu ntagikora. Oya, baraguhenze. Bwari ubugira gatatu kuva azuka aguma yiyereka abigishwa biwe, abiyereka. Ijambo twatanguriye ko rero niryo ntanguriye ko rero. Subiramo hejuru gatoye dufashwe. Umurongo wa mbere. Hanyuma y'ivyo Yesu yiyereka abigishwa ukundi gusha. Hanyuma y'ivyo niryo jambo.
ako kantu nagomba ugafate ukarepete nk'usoma nk'uvuga ijambo ryo ku mutwe no mu mutima. Abana nibo bakunda kuvuga. Uvuga ati hanyuma y'ivyo Yesu yiyereka abigishwa. Hanyuma y'ivyo Yesu yiyereka abarepentance ukundi gusha. Hanyuma y'ivyo Yesu yiyereka Yosefu ukundi gusha. Hanyuma y'ivyo Yesu yiyereka Yosefu ukundi uziyo. Umunsi umwe Yesu yaranyiyeretse, n'uwa kabiri Yesu yaranyiyeretse, n'umunsi wa gatatu Yesu yaranyiyeretse, n'umunsi wa kane yaranyiyeretse. We Yesu yaranyiyeretse. Yesu yaranyiyeretse gihe kimwe ndavyibuka. Yo ansanze mu rumogi ndiko ndanywa urumogi, arambwira ati Yosefu vayo uze gusoma ijambo ry'Imana, ureke gusoma urumogi. Yo genda usoma ijambo ry'Imana Yosefu we, reka gusoma urumogi. Genda usoma ijambo ry'Imana rizoruhura abantu. Genda usoma ijambo ry'Imana rizotabara ingumba zikavyara. Genda usoma ijambo ry'Imana rizokiza abagwayi bagakira. Genda usoma ijambo ry'Imana rizokura abantu mu bugwayi bagatabagwa. Genda usoma ijambo ry'Imana rizokura abantu mwibohero, abantu bari babohewe bagakira. Genda usoma ijambo ry'Imana rizoguha guhishurirwa ibihishijwe bikamenyekana. Genda usome ijambo ry'Imana. Ankura mu gusoma urumogi, ankura mu gusoma ibiyeri, ankura mu gusoma rugombo, anjana gusoma ijambo ry'Imana. Amen. Ariko uri hano yomfasha gutera haleluya. Kera nasoma urumogi nkakubita abantu, nkasoma ibiyeri na rugombo, nkarara mu kabare, nkatahana amadeni, nkatahana umubabaro, nkatahana agahinda. Ariko ashira mu gusoma ijambo ry'Imana, nuzura mpwemu yera, nuzura amahoro yo mu mutima, nuzura umunezero, mu bushobozi bwo gusoma ijambo ry'Imana. Nizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ndasenda abadayimoni bagahunga, nkirukana ibisigo mu bantu bagahunga. Oh haleluya. Hanyuma y'ivyo anyiyereka ukundi gusha, aranyiyereka nkura mu vyaha narimwo. Ntivyahereye aho, yongera aranyiyereka ubukundi gusha. Madamu yaragwaye, ari umusazi yiruka, ati impuzu, atema imipanga abantu, arara mu gahinga abohewe ku giti. Hanyuma y'ivyo anyiyereka ukundi gusha, madamu aramukiza. Anyiyereka ukundi gusha. Ubwa mbere ankura mu rumogi, ankura mu gusoma ibiyeri n'ibindi, arampa agakiza. Aha baranyiyeretse. Hanyuma y'ivyo ntiyahagaritse aho, ankiriza madamu yari umusazi. Hanyuma y'ivyo asubira kunyiyereka ubukundi gusha. Imana ishimwe cyane. Anyiyereka ukundi gusha. Ariko mama yakwiyeretse mwarimu we, akwiyeretse ukundi gusha urafashwa. Ubu ndagomba ndakubwire ngo yo kwiyereka ukundi gusha wotahana. Ariko Imana itwiyereka ukundi gusha. Twiyereke n'aya masengesho Yesu atwiyereka ukundi gusha. N'aya masengesho tubaye turashima Imana ko yari yatwiyeretse ubwa mbere, yatwiyeretse n'ubwa kabiri, yatwiyeretse n'ubwa gatatu. Reka twiyereka ukundi gusha. Aba bantu barahari. Jeni baza ko jewe ndi hano dum. Ariko vyukuri murahari, murumva n'ivyo ndiko ndavuga. Yesu atwiyereka ukundi gusha. Reka yiyereke jewe kuko nije ndabishabaka. Reka nyiyereke ukundi gusha. Manu ntabara, ungirire faveur, ungirire icizere, unyiyereke ukundi gusha. Narisanzwe ndabizi ko hari, narisanzwe ndabizi ko ukora, narisanzwe ndabizi ko wumva, narisanzwe ndabizi ko utabara, narisanzwe ndabizi ko ukiza sida, ko ukiza kansere, ko ukiza abagwayi. Ariko uyu munsi Imana unyiyereke ukundi gusha we. Ahantu ndahavana intahe, unyiyereke ukundi gusha.
ahantu ndahavana intahe, ahantu ndahavana ibitangaza, unyiyereka ukundi gusha. Ndagutekembiye Mana we, unyiyereka ukundi gusha. Ndakwinginze se w'umwami wacu Yesu Kristo, unyiyereka ukundi gusha. Subire kukubona ukundi gusha. Imana hanyuma y'ivyo madamu wanje arakira. Inyuma yo gukira Yesu ntiyagejejaho, anyiyereka ukundi gusha. Narababwiye umunsi umwe ndi mu rugendo ndiko ndagenda ngwa mu mutego w'abantu bagomba kuturasa. Zari miduga ibiri baraturasa, bisi zibiri zarimwo abantu 40, umenga na babiri hapfa abantu 39, hasigara batatu. Mwabo batatu narimwo yongera kunyiyereka ukundi gusha. Yongera kunyiyereka ukundi gusha. Ariko Mana we, haleluya, Imana ntabari nyiyereka ukundi gusha. Kupasike lole mene tute. Ico mukizera ko bishoboka, ico mukemera ko bishoboka, ico mugatahura ko bishoboka. Yesu kwiyerekana ntikwaheze, Yesu kwiyerekana ntikwaheze bandugu yangu. Oya, aracakwiyereka. Ndafashijwe. Haleluya, haleluya. Yesu araciyerekana ukundi gusha. Ndavyizera, ndavyemera, ndatahura ko yanyiyereka ukundi gusha. Naho abaganga bavuze ngo karabaye, ashobora kunyiyereka ukundi gusha. Naho umenga ntibigishoboka, naho abantu babona kumenga ntibigukunda, ashobora kunyiyereka ukundi kungahe gusha. Mu bantu 42 havayo batatu. Mwabo batatu narimwo yaranyiyeretse ukundi gusha. Ntivyahejejaho nguma mvuga ingene Yesu yanyiyeretse ukundi gusha we. Ndafise ivyizigiro yabanye nanjye cyagihe yuko uyu munsi basha kunyiyereka ukundi gusha. Numva afise ivyizigiro uyu munsi yuko nza gutaha inyiyeretse ukundi gusha. Naje gusenga Imana yumva, naje gusenga Imana ikora, naje gusenga Imana amatwi yayo atapfuye. Iyiyeretse abigishwa pana rimwe, pana kabiri, pana gatatu. Nangira nyiyereka ukundi gusha. Papa uranyiyereka ukundi gusha uyu munsi. Ndakeneye kukubona ukundi gusha. Igituma umuntu aguma yizera Imana nuko Imana itahagaritse kwiyereka, iguma yiyerekana ukundi gusha. Ariko nta muntu ari hano ngo atere haleluya. Umunsi umwe narababaye cyane, nariko ndavugana n'umuntu umwe ntiriwe ndavuga, asengera mu ishengero rimwe. Aravuga siniriwe ndakurivuga, aravuga ngo Imana ntigikiza, ngo yarahejeje gukiza. Ngo yarahejeje gukiza, ngo ubu ngo ntigikiza abantu. Ndavuga atari ku buyobe buraho we, ariko kuzimira kuraho, ariko kutamenya kuraho. Kandi uwo muntu agendana mwibarabara imisi yose, yamana Bibiliya, agenda abwira abantu ubutumwa bwiza. Acambwira n'irindi jambo rikurikira, arambarira ngo kandi mu ijuru ngo nta n'ijuru rikihari, ngo ijuru ryaruzuye. Numva ndababaye we, arambarira ngo ryaruzuye, arambwira n'igitigiriza abazojayo. Numva ndavuga atari ko kutamenya birababaje we. Aho wirirwa wiruka mwibarabara atajuru urondera kwe, uzoguma hano mwisi. Ndavuga ati nta muhomba ameze nkawe n'ukuri kose. Ariko ndavuga ati ico nzico Yesu yiyeretse abigishwa umunsi umwe, ntiyagejejeho n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Nibijya yanditse gusa, byaboneka imisi yabo yose yagumya biyereka. Ugihari Yesu azoguma kwiyereka. Haleluya. Fisi ibintu byinshi Yesu yanyiyeretsemo, kandi anyiyereka ukundi gushasha. Haleluya, haleluya. Yaguma anyiyereka ukundi gushasha. Umunsi umwe ndagwara, anyiyereka ukundi gusha. Umunsi umwe ndagwara, ndi mu ngwara, nihebuye, abaganga bananiwe, hano i Burundi vyanse. Ndagenda kwivuza no mu kindi gihugu, mu bitaro bemera cyane bakunda kurungikayo y'abantu. Ndajayo, ngezeyo barambwira ngo kugira tukuvure, nahone ntiturabona neza, banzuza n'abantu baze gusinya yuko ni wapfa atakintu bazotubaza. Ndavuga bafata itiki baze baje gusinya ko ni napfa atakintu bazombaza.
ndavuga ati ni yare nimba ari uko n'ubundi nagira ngo baje gusinya ko mu nkiza mukamvura mukankiza none ko baza gusinya kugira ni napfa ko atakintu bazobaza ndisubiriyeyo na kwa kundi ni kure Imana itantabaye n'ubundi ni birebire cyane ndavuga ati ndatashe aho hantu nta rukiza ndahakura ncamvayo ndazana hano ngenda kwa muganga naho bangirira ama exam naho barambwira ngo ntitubona neza ivyo ari byo ngo mugabo turumva dushobora kugira operation kugira ngo tuza turabe neza kuko imashini ntibona neza ariko iyo ndayuzuye irafise icayujuje reka tubanza turabe neza ibiriyo byasigura ngo bagomba kurabisha amaso aho ivyuma bitabonye basature barabe ibiriyo ndavuga ati sawa namwe ko biruko hariho Imana itihenda ivyo ndabihevye no ngaho ndahevye ngiye kuririra Imana hari abantu baje kuririra Imana uyu munsi ngiye kuririra iki Imana inyiyereka ukundi gusha cyane ibuka ko yanyiyeretse cyagihe mu rumogi inyiyereka kuri madamu inyereka muri accident ndavuga ngo naya magwara nayo man unyiyereka ukundi gusha nimba hari umuntu yaje kuririra Imana akeneye kwibona ukundi gusha fatanye nanje mu kwizera Imana imwiyereka ukundi gusha nagomba ndakwibutse yuko ishobora kukwiyereka ukundi gusha kwiyereka ni kw'Imana ntikurahera nta nubwo kuzohera oya ntitubyiteze ko kuzohera Imana yacu ni seriye ikorana n'abaseriye igatanga ibiseriye ariko nawe uri hano batere haleluya amen Imana ikwiyereka ukundi kungahe hari abapapa bagomba ko Imana ibiyereka ukundi gusha hari abakozi b'Imana bagomba ko Imana ibiyereka ukundi gusha hari ishengero riri hano rigomba ko Imana ibiyereka ukundi gusha hari abasenzi baje gusenga bagomba kuyibona ukundi gusha hari abayizeye ko ishobora kubiyereka ukundi gusha haleluya abari hano bagomba kubiyereka ukundi gusha barahari baremera ko ishobora kubiyereka ukundi gusha gira mugenzi wawe ngo irashoboye ibwire ngo iracyariho kandi ivyo ugomba biracyahari ivyo uyisaba ntibirahera nta nubwo bizohera kuva isi baho biracyahari kuva isi remwa biracyahari amafi mu kiyaga aracyahari ayo Petero yarose akaza arisegenya aracyahari ivyo ukeneye biracyahari abahungu baracyahari wa muko abakobwa baracyahari amafaranga aracyahari amagara meza aracyahari agakiza karacyahari amaviza aracyahari amasengesho aracyahari amazu aracyahari nuwavuga ngo igisagara cyaruzuye cy'Ibujumbura wapi ntabwo kiruzura hariho imisozi iracyariho hariho ibindi biyaya biracyahari na hano mu gisagara